ni hatari. Severe. Oui. Nigute. Sawa ndugu yangu. Yego. Kubona. Amakuru ya. Ya nawe siko nyingi. Safi sana. Umwaka mushasha ba. Basha twese ko twabwiye tubonana muri uyu mwaka. Wapi umuntu usanga ari hatari mu buzima ibintu biragoye. Umeze neza ari. Abantu baraburana kandi batankana. Kandi turi kumwe hafi. Kandi turi kumwe hafi mu gisagara. Amakuru y'imisi rero. Pole kwe. Jera ince ngaha bwa twiganirira mu. Basha karibu kweri karibu tuganirana. Twicare ngaha nyine. Yego ntangurane kabisa no ngaha yego. Twicare gutega. No ngaha ntangurane. Kuni sawa. Yego ntangurane. Imisi myinshi rero. Bashe go vraiment. Bohora hehe na. Bashe ndaha nyene akazi kacu kadufatira. Kubisanzwe nakazi usanga bisa yuko kugira uje kuraba n'umuntu aho bari hano hatonya usanga bigorana. Atari uje kukwirabira bira. Yego atari uje kukwirabira usanga bigorana. Yego. Ariko muhira barakomeye. Basha baraho kweri. Kuri nta kibazo na kimwe. Yego. Aho ni sawa je. No musi nashimiye ko tuganira turi imbere ya kamera kugira ngo tuganire ibyo bitandukanye, tuganire kandi no kuri kano kazi kandi. Ahanya handitse Alarm Chant Science School. Ariko iyi mpuzu si yakazi? Impuzu ni yakazi. Ni yakazi. Impuzu ni yakazi urabona uko bisanzwe hari ukuntu nabaye nk'uyitiza kugira yindi bijanye n'akazi kanje na imesuye. Ni akazi nsanzwe nkorana y'akazi. Yego. Yes, bon, no sinashimiye ko tuganira turi imbere kamera kumbure tuganira ibyo bitandukanye ibijanye n'akano kazi kanyu. Ku city ubusekirite. Ni ubusiti nyene nibwo busekirite. Ubusiti nibwo busekirite. Yego. Ariko city city ivuye muri sekirite none? City yego ivuye muri sekirite. Bazwiye ko tuzahinza ubu nyine ncenda vyumvira city security nibaze yuko nubundi araho nyine kumbure bavyaravuye yese resha tuganiraho kandi tutangura kwanza na Severe cenda kuzi ariko kandi kona takuzi Severe ni muntu kiwitwa guta amazina yose y'ukuri uvuka he wisezerano Severe nagiye mvuka Ngozi Ngozi mugashikano urazi imyaka yose tubanye ko ntarize kuri umunyengozi kweli wajya ni waje numvuka kweli mugashikano hajya nyene bana hepfo kereke pare nyene ucubona hepfo nyene ya komine ayansangwe nibera numvuka kandi yego uwisezerano Severe yego izina kwanza uwisezerano babwe kwende ari kwisi mama canke papa ndakuswisezerano kubera ko ari giuza gusanga amazina akurikira umuntu mbo kuvuga igituma iryo zina nagiye kuyumvira igituma papa yarimwise ko jewe ndi umuhungu mu bakobwa indwi nacerera insanga ari izo mpamvu ziba zatumye ari nyita iryo zina uri umuhungu mu bakobwa indwi uruhanga jewe numva nagira umunani mugabo twarabuze umwe mugabo turacafise abakobwa batandatu jewe muri abo nukuvuga ni uri umuhererezi nje ndi umuhungu umwe kandi cyo tumabaye wisezerano birashoboka cyo tubaciwa wisezerano yes wakuze gute wakuze imbe warigiye ku ishuri byari bimeze gute ku ishuri nagiyeyo mugabo kubera jewe papa ntarakuca ubwenge yaciye apfagira ingwane ndamubura maze kumura papa rero byaciye binyohera ko noja ku ishuri nacemera nk'ubihevye canja mu gisagara ntangura kurondera nyine ubuzima nyine buke buke wari mashuri ufite nkingahe wiga mu kangahe naheze mashuri yiga mu mwaka wa kabiri papa yaciye apfa niga mu mwaka wa mbere yumva sinabandanije turabiheba wagiye kumanuka mu gisagara rya mu gisagara namanutse 2004 niyo namanuka mu gisagara 2004 no manuka mu gisagara imyaka 20 iraheze uri Bujumbura iraheze ndi Bujumbura kweli ashaka cyo tuganire ku rugire rwendo rw'imyaka 20 vyagenze uzo ngo ufata ingingo yo kumanuka i Bujumbura mu gihe warukira umwana kugira mfata ingingo cyo gafite ingahe kwanza ico gihe nari mfise imyaka mu ma 13 14 ego kugira ngo ufate ingingo yo kuvuga ati jeri kanje kumanuka Bujumbura nje kurondera ubuzima Bujumbura vyagenze gute ninde yaguhaje cyumviro wagikuye he cyo cyumviro uko umwana yakuriye hariya mu gashikanwa hariya ku izone ntabazi amakuru y'Ubujumbura nta vyumviro birebire bafise bivateka je kumanuka Bujumbura sigure ko ari hano wakuye amakuru avuga ati kanje Bujumbura yego ari hano nakuye amakuru vyagenze gute hariho abantu b'abasore ico gihe bari badusumba gato tukaza tubona bavuye Bujumbura baduga umenga bambaye neza menga bagaragara nk'abantu bafise amafaranga tukabara ati kumbi Bujumbura naho ni heza kamatuba bahafi rero batugurira cyumbura icayi cyo nyene no ngacupa kamura gacupa ntabwo ari kuza ndigereza hafi yabo kugira ngo ndabe ko nabo bonzera mu gisagara yego haci hava mu umwe kweri
acavuga ati ngo tujane acaramanuka aranisanga nasi mu gisagara nico gihe nca nabandanya ubuzi butandukanye nyene ubona ko ngeze ku ntambwe no kwita kwikomeye kuko umwanya muremure ndabikoze ndabona ko ntaye ubuzima yego ugishika Bujumbura byarakoroheye kwanza muri ya misi ibiri ya mbere ugishika abigoye yarangoye cyane ko nashika ahantu bita mu Buyenzi kugira 22 kujishimira kabiri kugira 22 yarangoye cyane gose kuko tumaze gushika cyaja mu by'iwiwe aja ku kazi ka bosi wiwe uwo muhungu yasanzwe akora cyo birangora gose kubyo bwo kungira imihangayiko ndagenda n'ahantu yara kugira ndare mu rupangi wiwe biranka cyane naregize ni kuba ndara hanze imisi tari miki nabuze aho ndara gufungura byarangura gose nkagenda ku mashini nkasanga ndiko ndafungura intuzenyi dudu bya bintu ku mashini dudu b'imyumbati mugabo nabandanye ne buzima bukebuke kuba narinzi yuko urundi nabwe ruguru yuko mbona Bujumbura nibanze ni heza bora birancanze ndavuga ati mugabo kugenda kose kuba ntantikira ari mfise mu mwanya wo kuduga usubiye ngo reka nsubira inyuma ndabandanye ko ndavumira bukebuke yego uvuga ati jewe ntegereza gupambana uko bizogenda kose yego mpaka ni ryari watanguye kubona yuko utanguye kumenyera utanguye gufata bukebuke basi cyari bimeze gute aho natanguye aho no kwita ko ntanguye kubona ko bitanguye gufata bukebuke nige nari ndose akazi ahantu mu rupangu kora akazi k'ikiboyi abona ko ndagenze gute ngo akazi kaboneke kwanza kugira akazi kaboneke habaye nyene mugenzi wa muhungu twamanukana yarambonye kweri ndiko ndamuramutsa ahantu mu rupangu urabona ko umenga nyene mbayeho nabi aca arandangira akazi ku muntu babana mu rupangu w'umumama ca ndahakora mugandi byakunze ko ndahaguma igihe kirekire narahimutse nja n'ahandi kiboyi nyene nja gukorera abandi bameze nk'abasore b'abajene ndabona bakorera umwaka wose aho rero nahavuye mbona kumenga ibintu biriko biraza ntabwo bankifise kuba mu gisagara nta ngorane uko mico gihe nacenda hava naguze ikinga canja mu kazi ka taxivero dufate kwanza muri aho hantu hakoze habiri mu kiboyi ikiboyi mbega kimeze gute buye kiroroshe kiboyi shabona umenga ikiboyi ni sawa umengo kiroroshe umenga urakurama ibigavu byinshi hana ibigavu gikwiriye kiboyi umenga kiroroshe mugani coroshe kuri bamwe babona kumenga kiroroshe mugabo je nka jewe nabonye ko kitoroshe ko yumara ko coroshe nande kugumaye naciye nsanga ari kitanyoheye kubera naciye nsanga na bya bigavu ntibiri hose bavuga cyane ko basora abasore nabigavu nta bishasha nabonye bivuga ngo byari gutuma mvuga ngo ni sawa mu kiboyi ariko inyuma y'umwaka waciye uhava yego cyenda hava ikinga giwanje icumve cyo gura ikinga wagikuye he uvuga kaje cinja kwikorera rero icumve cyo gura ikinga giwanje nayikuye mu bandi bagenzi babatagize isivero bahora baza kuntemberera bambaza ukuntu mbayeho ubuzima bw'ukiboyi ukuntu bupanze muri bamwe hariho n'abamfashije amafaranga yo kugira buryo kinga sinovuga ko nari kwiboyi nagenda ndayabishura buke ndiko nakora iyo kazi ya taxivero ubuzi bwose wagiye urakora ngo bwari bugumye yego rako igi taxivero kiragoye cyane gose bakubura umuntu ajye umwumbati wumutse by'ubugari bw'ibigori kugira ngo ube umugabo afite ingufu nyinshi yego muri ico gihe bagiye gukora ikibo vuga ati jewe ngiye gukoresha ingufu ziwanje rero mpambane bari biyizeye gute igihe ngenda gukora taxivero nagiye ndabishaka kuko mbonye mu taxivero ndabona kumenga hari ikintu ansumbije jewe ndimuboye nagiye ndabishaka kandi naciye nsanga bisumbira ca kiboyi ego kuko nakuze taxivero ndagikora nanduruka nangura kugira mu biro byo kuresha waratangiye gukura kandi ntangiye gukura nagira mu biro byo kuresha ngeze mu biro byo kuresha nca ndaronka umukobwa duhuza cyane muzana ndamurongorera nyene ngaha mu gisagara taxivero nkanyunga tubana hari amahera y'inzu rasiyo nkatanga bana umwana gwaye nkamuvuza ndabyara umwana ndi muri ivyo nyene Rumva yuko bisumba kakazoro mu bwambere yego byaragasumba gose byari gasumba cyane aho kandi ikaba ari nakazi kasanzwe kavunanye kugira ngo cyo yumvira ati jewe bure harageze kana ko ndongora hageze ko ndamushira mu nzu umukobwa yego warabona ati
amafaranga ariko arinjira arakwiriye yego nabibona kweri ndabona ko ku munsi nshobora kubika nka 5,000 6,000 nabuze 3,000 kandi 5,000 vyo muri 2010 vyari vyinshi kandi nariye ibintu nk'ibi wariye watanze rasiyo muhira ukabika 5 yego nkabika 5 amagacupa nako agacupa nkaho nikaba karimwo agacupa ntibyari bya misi yose nabyo nafata umwanya nkajya mu weekend samedi dimanche kandi je sinakunda kuza guheza agacupa ndumwe acanjara wa umushiri wanje nyene mwana amafashe kabana bagafata kandi kugira ngirera uko umva ko ubuzima bwari bwambabaje cyane sinaye gucanza ndijajara urisesagura gose umugore n'umusore acenga Bujumbura umugore n'umusi yaragiye ugasozi yaragiye kugatumba ingozi nyene hari ingozi nyene ni yari gatumba yasigaye akorera ibikorwa nyene vyiwe nyene we mugashikamwa haramera ufise nk'umwavu ugashirayo yego birapfuma kuri bira je tumacubita mu kuvuga ati genda uronderere hariya yego nawe nyene yarabishimye cyambwira ati nagenda bishimye naye cyane umva umenga byo bavyiza kugira ngo turabe ya mahera dukoresha ko byoca biza birapunguka yego imbere yuko tuza kwinjira kano kazi k'ubusiti mu myaka ishika kuri 20 umaze ngaha mu gisagara ca Bujumbura ni kiye kintu gisagara ca kwigishije ikintu cyari gisagara cyanyigishije kubana n'abantu mu bwenge nitonze kuko naciye nsanga mu gisagara wishinze kumva amajambo yaho ndazize mu bwenge ngo kwisanga watahiye hano kwita nka kure kwisanga waguye mu manga hano kwita mu manga watashizira yo mu gisagara yo cyazira kwishinga abantu ujajare mu gisagara haranyigije ubwenge bukomeye yego tushikire muri kano kazi rero kubusiti rero wagiye ukazamo ryari vyagenze gutuvuga ati reka mve mu taxi vero kazi kuzitugira ndakazemo taxi vero hariho imyaka tuko turayikora wumva utangwe kuduga ku mudugo wumva bitera byanka gongo hari umugongo byanka sinagasuzuguye naciye ndaba kugira ngo ndabe nireke pere ubuzima cyandabateka ndende systeme yo guhindura akazi cyandahindura akazi rero cyanzamo akazi k'igisiti rero nakona kamaze mu myaka 2 yego taxive ncho wakoze imyaka myinshi nakoze imyaka myinshi yego ati imyaka iri kiranja yego kandi imyaka nayo hariho ubuzi itakwemerera gukora shenge namagara bameze inuza uriko baragenda bo bandanya shabi gusaba guhitamwo guhindura akazi cyumbe cyo gukora igisiti cyavuye nakazi karimo mariske menshi yego kazi karimo mariske menshi mugabo ndafise naho nyene abagenzi n'abantwarira ibintu b'abasiti yo bambwiye ati karimo mariske menshi akazi gisiti temugabo ugiye kuraba rimwe urose nka posta nziza birapfuma uraraba bacha rero nubaciye banyuriyana no kubashefu babo bacha bampa posta nziza je posta yanje ni nziza cyane nta marisiki menshi arimo nace nsanga ari sawa gose mu gisitera amaposta ngaha mu gisiti hari amaposta menshi hari menshi sanga hariho amarisiki atandukanye nkuko mugabo ahantu hanje kweri nta marisiki menshi arimo hamwe reka dukurikirana ariko arumva ngo amaposta adatahura ivyari ivyo amaposta ni kuvugisha amaposta ruta nk'ibirindiro ahantu bakurungitse gukorera no kwita amaposta urungitse genda ukorere hariya nawe hariya bariko barabagaburira genda hariya ibintu nk'ivyo yego umuntu akarakumviriza iyo kumviriza kaza k'igisiti umengo ni umuntu afata umwanya akaza kwiga akicara bakamutoza indero kugenda kunonya bitangura gute barakora formation uragenda bakakwandika ushitse kure bakwanditse ucukura formation harabayikora umwaka canke bivaye ni systeme muko murakoreramo uko hariho amaposta usanga agoye harabayikora amezi rero umva bivana no wakoze igengana gute yo nakoze formation amezi 2 kubera amezi 2 gusa amezi 2 gusa niyo nakoze ko urumva nk'ahantu bari uko baranyuranda ku posta bagira banjane ko barabona ko naho no kora formation amezi 2 atangorana kandi nagiye mu mwanya bakeneye abakozi cyane ahantu ukora formation y'umwaka abana bazokurikira muri posta imeze gute abantu bakurunka muri posta y'ahantu akunda kuza nk'abanyamahanga
uvuye hanze ibintu byinshi bigoye usanga bisaba yuko umara umwanya muremure ukabifata gose ibintu byinshi bigoye ba ururimi bigoye nk'ururimi kandi abanyamahanga bisaba ubwenge bwinshi cyo byumva ibintu nkuko nyine sana kumenya ingene ubana nabo umuntu agerageje kuraba ahantu uri ubona ko ari mu kizu kinini kizu gikwiriye aho ndasaba hakorera iki asanzwe ari isanzwe ari mezo du passage atwakira abantu nyine b'abanyamahanga ingenzi oya nabo ngaha mu gihugu murabakira ndiba bose yego naho bamugenzi wawe twomakira cyangwa uje tukakwakira ngorane ariko mbe mezo du passage abari umuntu afata chambre afata inzu yose amawe ukacaho nyene atawunda kwinjirira mu maze kuyifata ariko nawe nk'umusiti ugumaho ugira ngo uraho umutekano wabo ba je nk'umusiti mumaho ndamutekano uruza nico njejwe winjira usohoka ndaba ko atabintu bitya amakenga yinjiranye ibintu nk'ibyo yes aha rero nabesho ndakubona iyi nkoni bayita gute bayita matraki ifashiki ya formation dukora niyo twiga hani duhagarara kuri iyi nyene twayiga kwicanga kujya buko naho muza muri nk'abantu batatu canke bane atanko mufise mu ndase ndashobora kwigomboza inyene nkayicanga mwese ubona ko ari cuma ikubise mu mutwe canke kuboko usanga wacitse inguvu iyi ni ufasha kwigombora yego hari ukuntu nabonye bayifata shaka ubitwigisha ubitwereke ukuntu bayifata ufate uri kuragwana uri kuragira gute uragwana usaba tuyifata gutandukanye nakujya ko abantu iyo batuzi ibintu tumenye gutandukanye je nka je ndayifata gutya ndayifashe gutya rero hari ukuntu tuyicanga ukuntu tuyifashe gutya kugira shaka ugire bitwereke ukuntu tuyicanga gutya umva bivanye n'ukuntu mbafashe position n'ahantu muhagaze bize gutya nkagira nkuko wowe nkubise gutya ubuvuye mu nkare nkubise inyuma kandi mu nda bavuyemo acha nkoresha rero ndi bwenge bw'ibandi nyene bw'amaboko nyene n'amaguru nkuko nyene bitandukanye ntibake no kubingwanye hariho ukuntu nabonye ifata nkuko uwonya hama nimba aje kwitumva kwitanga ni blocage hama yindi ni yagutega baje hariho kuwonya arivyo nibuka banyeretse nuko ndiko ndihenda kweli ibindi ntavyo nibuka neza nuko nyene nuko ni sawa nuko ushobora kwifata neza iki ni icuma icyo ni icuma ariko mu bisanzwe ikunda kuba ari biti ikunda kuba ari biti ijewe bampaye original yes tutaganira ku kazi kajanye n'ubusiti nakazi kavunanye uza gusanga amariske menshi uko vyogenda kose amariske ntabura ariko rero uheza ukabona gute kano kazi hamba bivanye na vision yawe vision yahe wowe ufise uko urakuze yego hafi mu myaka 34 yego akazi kanje vision mfise ndafise vision yo gukora nihaye nk'imyaka ashika ata ibintu bibaye by'ingorane indi myaka ashika nk'itatu ndakarimwo kugira ngo ndire ikintu kiwanje nkora kiwanje cyora kujana nkariya nyene Ngozi hari ugatumba ngakorerayo cyari kishoboka ngaha hagati mu gisagara ngakorerayo atambona kumenga naho hazoza ingorane bitazotera ingorane cyane nk'akazi kabandi yes hari umuntu abantu benshi baza mu gisagara umva waje mu gisagara ukiri muto ariko hari abantu benshi n'umunsi abana benshi banga imyaka 13 14 15 n'umusaje mu gisagara ugasanga bari mu marigara bacha bari mu ibarabara bari mu makole n'ibindi bigiye bitandukanye zo konona amagara y'umuntu kumenya iki kintu guhanura ugwaruka gose mu gisagara cya Bujumbura icyo nashaka guhanura je nk'icyo nashaka guhanura ahubwo ko mu gisagara cya Bujumbura babona tubaye gutandukanye kimenye nako nakubwira wishinje amajambo y'abantu wisanga bataye umuntu bitagira ikimazi ahubwo umuntu wese ahari yohora araba atakugaya akazi kariko kose kindiza amafaranga ko bamake ko nanje ndiko ndaraba nahereye ku buzi bw'amahera makeya mugo ubu ndabona ko ize ku ntambwe ndiko ndaraba rero umuntu cyo bahanura abantu be nabo no kutagaya akazi mu gisagara ntavyo kugaya akazi apana kumva aho kumviriza yumvire gusa icara ahantu wiyumvira ikintu gishobora kuba cyo gw'igihumbi canke amajana 5 ico gusa nawe inkuru z'abantu ibintu by'umwanya muremure ico no hanura nk'abantu muri umwanya usanga bakwita marigara ngaho yego wavuze ko wubatse ariko ndashaka ko tuganira kuri kino kintu aho twinjiye turi mu kwezi kw'abakenyezi kwezi kwa gatatu yego no kwezi
ko gateka kahariwe umukenyezi ariko kandi kugira ngo wowe ufate ingingo yo gushira umugore mu nzu ni cyo kintu cyatumye umwizero ukavuga ati reka ndamushire mu rugo tubana ikintu cyatumye nizera gushira umugore mu rugo naravye sanga je ndiko ndakora ndi umwe sanga n'ubundi birangora kugera hari gihe nabona kumenga narose amafaranga nkasanga mugabo niko nayakoresha nkasanga amafaranga nariye nkabona kumenga sinononye kubona hariye nahejeje bwa nkasanga ndiko ndakutikara nkasanga n'umugore turi kumwe twari kuyarya hafi bisi kandi nkacamona ku imyaka mfise nkacamona no hakonja mu buhumbu nje kugira imara haya mu kuri tumanza n'umugore tukabana mu nzu tunavyumvira ko insanga nivyo kandi umugore turabanye neza kandi acinsanga harimo advantage harimo akarusho kuko ubu tuvugana nk'ubu naho jewe ntuba ntahembwa ndonka amafaranga wera ashobora kumbwira ati je naye nakihariya ndaronka 10 ndaronka 5 gasanga n'umurima weze ntangora nimwe mbwa nk'ubu yabari jenyene nk'ibira simba ariko ndabikurikirana yego nico naciye nsanga ari kirimo makarusho yego abantu ugoroko gwishuru atinya kurongora muri kino gihe kumbura hari abantu mungana ariko n'ubu unye atagiragira icyo barahari batarigira yego barahari rero ushobora kubahanurira kumbura bo no kuvuga abantu nkabo je abantu nkabo no bahanura uko n'ubundi ni cagezwe ni gushishagezwe wase kubikora udosaba n'ubundi kurabikora mu buryo butaribwo wanka kumuzana mu bane ugira umufashanye basanga hari uwagiye gusambanya hari yagufashe ku nguvu ugasanga mu barabarani hatari ukaza gusanga aho uri kurahomba bimwe uri kurimbira ngo nivyukura urarondera inyungu mukize basanga wabihombeje wagize mu ruhombo abworondera uwo mumvikana umurose mukakivugana buke buke ukamushira mu rugo hama buke ibintu byose ni buke ego kaja mukamushora kugira umukenyezi wawe basi ukunda kaja mushora kugira umukenyezi ukunda umva gukunda nk'ubura akantu mubwira kubera umuntu ukunda nyene ubumuzi ukuntu ameze cyonda akantu mutya tunuzi ukunda kugira imbere kamera basa n'abantu ariko barabiha akajambo umugabo ari mu rukundo n'umugore we akajambo mushora kugira umukenyezi wanje ni nkiyonshitse tumaze imisi tutabonana cyo mbwati sheri ti baby yenda gukumbuye arakazi ni sheri ti baby bana nenda gukumbuye vraiment nkamwaka bizu akanyene nkamusoma kabizu nyene akaryoherwa kweli ego ibintu biraryoshe n'umwana afite ngaho ubonye fise umwana afite imyaka 6 undi afite imyaka 3 fise abahungu babiri ego wewe waje uri wisezerano ariko uri umwana w'umuhungu w'umuhereretse akumaze kuvyara abahungu bashika kuri babiri ntufise ubwo kuzomuvyara abahungu gusa mu oya ntabwo bamfise ko nabanze kuvyara hanije kubera nanje nari umuhungu umwe mu makobwa benshi narumva kumenga naravyifuza kwanza kandi ico nifuje n'ikimana yankoreye nipfuza ko hamwe nk'umuntu vyara umwana nipfuza ko ncambyara umwana w'umuhungu kwanza wa mbere cyana tomboza rero cyana muhera ko wa mbere cyana subira kandi cyana yongeza ubundi wa kabiri nukuvuga rero naho ncambyara ubundi wa gatatu ntangora cyangwa naho nabyira mu kuba ntangorana kubera ico nashaka cambere carabonetse no gushima Imana rero muri no gushima Imana yes eka ndafumishya ndetse yego ntangorana ndi yawe ndabwiye ati Imana izagire kandi no muri kano kazi kawe amakandi ubanaye kandi utera imbere yego cyane bakoze cyane nawe ushimana ariko dukurikirana yego nawe nyenda bashimiye abantu madukurikanye mwese n'ukuri ndayifuje umunsi mwiza n'ukuri namwe Imana bahumugisha mugira umunsi mwiza Imana bahezagire yes asante sana ndashimye cyane gose umunsi mwako bandukurikirana kuva ku ntango gushika ku impera wewe wafashe umwanya wo kumviriza kuri kiganiro cyacu gitwa Sevele asanzwe ari umusiti asanzwe akora akazi ko gucungera umutekano abantu bagiye batandukanye ariko kandi nibaze ko muri bwa buzima nyene muri cyaganiro cyacu nyene cyo kugira ngo tubigufashanye guterana intege mu buzima ugiye butandukanye kandi ndabashimire cyane asante sana